Bwana Yesu asifiwe. Imana ishimwe yemwe. Tuduze ibiganza twese turamukanye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Imana yagize neza iduhaye kano karyo keza kugira ngo tube mu ngoro yayo dusangire amajambo yayo. Nitwa Arnaud Uwamahoro, ni jewe natewe iteka uyu munsi kugira ngo dushobore kubana namwe muri uno mwanya w'ijambo ry'Imana. Tumaze iyinga ryose turi mu gikorwa c'amasengesho, aho twari dufise urufatiro ruvuga ngo ba umuntu muzima ubone ukugira neza kw'Imana. Urwo rufatiro niko twagiye twumvana abakozi batandukanye badukoreye kuva ku munsi wa mbere, kandi n'uyu munsi niko rufatiro ruriko ruraturongora. Imana ishimwe cyane. Ku bataronse akaryo ko kubana n'abandi mu masengesho, muravye ku mapaje y'urusengero haba kuri Facebook n'ahandi, murashobora kubona ubutumwa bwagiye buravugwa, kandi n'ibindi biza byamaze gusengerwa n'uwaturongoye mu mwanya w'ijambo ryo gusenga. Rero n'uyu munsi tuvugana kuno rufatiro nyene, ba umuntu muzima ubone ukugira neza kw'Imana. Umuntu muzima n'umuntu ahari afise ubuzima, n'umuntu agenda, n'umuntu afise ibikwiye byose bituma yitwa ko ari umuntu muzima. Mugabo kandi ijambo ry'Imana ritwereka yuko umuntu muzima ari uwakiriye Kristo, akamumenya, akamwimika mu bugingo bwiwe, akaba ari wamurongora, uwe niwe muntu muzima. Imana ishimwe. Ariko kandi hariho n'abantu bagenda umuravye inyuma ukabona umengana umuntu muzima, mugabo muri we yarapfuye, muri we asa n'utariho. Hariho abantu usanga baba mu isi y'umwijima. Twebwe turiko turaraba, nk'ubu ndiko ndaraba ndababona mwebwe ishengero, mugabo hari undi muntu uhagarara mpagaze ariko araraba akabona ibindi bitandukanye n'ivyo uri kurabona cyane ivyo ndiko ndabona, kubera ari mu yindi si y'umwijima. Uno munsi ijambo ry'Imana riko riraduhamagarira kuba abantu bazima kugira ngo tubone ukugira neza kw'Imana. Ijambo ni ryarindi, icete kigira kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, igice ni ca 3 ku murongo wa 16 n'umurongo wa 17. Haravuga ngo ivyanditswe byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu no kumuhana no kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka, kugira ngo umuntu w'Imana abushitse afise ibimukwiye byose ngo akore igikorwa ciza cose. Imana ishimwe cyane. Aya majambo dusomye n'amajambo yanditswe na Paulo mu cete kigira kabiri yandikiye umuhungu wiwe mu buryo bwo kwizera yitwa Timoteyo. Uyu Timoteyo yarabaye umwigishwa, aba umufatanyabikorwa wa Paulo. Tubona yari umusore ariko kandi yizera Imana. Se yari umugiriki, mama wiwe na inakuru bari basanzwe ari abayudakazi, ariko kandi bizera, bari barumvise ijambo ry'Imana. Kandi urabona Paulo ariko yandikira Timoteyo, warabona amushingira intahe ati wenda kuzi kufise ukwizera kutari ukuburyarya, uko wahawe na nyoko na nyogokuru. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abavyeyi muri hano, aba bavyeyi ba Timoteyo batubera akarorero keza, barigishije ijambo ry'Imana Timoteyo. Uyu munsi iyo tuvyaye umwana turifuze ko agira akazoza keza, tukifuza ko yiga ku mashuri akomeye,
tukifuza ko yiga akamenya indimi nyinshi cyane zitandukanye, tukamwigisha uko akwiye kwambara, uko akwiye kwifata. Hari n'abandi nasanze amasamedi babatwara mu masale bakabakoresha amasiporo, abandi bakabigisha gutamba, abandi bakabigisha n'ibindi byinshi, akabigisha koga muri pisine. Mugabo turabona ko aba bavyeyi ba Timoteyo bo baramwigishije ijambo ry'Imana. Imana ishime cyane. Twigisha abana bacu ijambo ry'Imana. Ivyo byaratumye Timoteyo akomera. Uwundi muvyeyi yagomba afatana urugendo n'umwana wiwe mutoya cyane w'umuyabaga. Hanyuma uwo muvyeyi abwira umwana wiwe ati urabona ko hasa nabi, urabona ko imvura yaguye, urabe neza mu kugenda ntuhavunyerera ngo utembe ugwe hasi. Mugabo kandi hari inyishu ikomeye nziza umwana yaciye yishura umuvyeyi. Aramubwira ati ahubwo papa uraraba neza we aho uca, ati kuko aho utambuka uhonyora burya nanjye nzandi inyuma yawe niho mponyora. Imana ishimwe cyane. Uri umuvyeyi ugomba gutambuka neza, ugomba kugenda neza, ugomba kwigisha ingeso nziza, ugomba kwigisha umwana uko akwiye kwitwara, kuko iyo nzira uri kuracamwo burya niyo umwana wawe azoca. Imana idufashe cyane. Ukabura umugabo wamukubita umugore wawe igihe cyose, umenye neza yuko abana bawe b'abahungu uri kurabategura muri urwo rugamba. Iyo azoja azovuga ati ibi nivyo nabonye papa akora nivyo bibereye. Nabo abazovyara burya bizogenda vyandukirana uko. Ukabura umugore atigera yubaha umugabo, mu kuvuga uhagarara ugasongero hariya hejuru. Bajya abana bawe b'abakobwa wavyaye bajya uri kurabaforoma, uri kurabategura bazaba bagwanyi muri kazoza. Twebwe nk'abavyeyi turahamagarirwa kwigisha ingeso nziza, ijambo ry'Imana abana bacu. Imana ishimwe cyane. Uyu Timoteyo rero yaba mu gisagara citwa Lusitira ariyo Turkiya y'uno munsi. Hanyuma Paulo amwandikira amajambo ari mu ibohero i Roma, aho yarafunzwe ubugira kabiri. Hari mu mwaka wa 67 uhari uhereye aho Kristo yapfiriye. Amwandikira amajambo ubona ko yari amajambo Paulo yavuga nk'amajambo ya nyuma yo kurangiza urugendo rwiwe. Yarumva yuko agira apfe. Aramwandikira amubwira Timoteyo mwana wanje, ndakwinginze, naho ishengero riko riragenda uko ryigombeye, naho hari inyigisho z'ibinyoma, naho abana ko baragenda uko bigombeye, wewe uze ugumye ukwizera kuzima kuri muri we. Imana ishime cyane. Uze wame ugendera ijambo ry'Imana ry'ukuri. Uri kurasoma uja gusanga Paulo yaranagize nivugishwa la profesi y'ibizoba mu gihe c'iherezo, igihe turimwa uno munsi, imisi y'iherezo. Ariko kandi ahanura Timoteyo, ahanura n'abakuru b'amashengero kugira ngo baze bamenye uburyo bazokwitwara na cyane cyane mu guhagarara neza mu ijambo ry'Imana. Imana ishime cyane. Turi ku ishuri muri primaire, no munsi bayita fondamental, tugitangura baratwigisha ibice bikuru bikuru bigize umubiri w'umuntu. Ibice bikuru bikuru mwigisha yarakubaza ati mbega ibice bikuru bikuru bigize umubiri w'umuntu ni ibihe? Arishura umutwe, umutumba, amaguru n'amaboko. Imana idufashe cyane. Haleluya, haleluya. Ariko kandi mu buryo bw'impwemu, uri kurasoma icete ca mbere Paulo yandikisha ishengero ry'i Tesalonike igice ca 5 ku murongo 43, turatahura ko mu buryo bw'impwemu umuntu agizwe n'ibice bitatu bikuru bikuru. Igice ca mbere ni uyu mubiri mubona, igice ca kabiri ni umushaha, mu gifaransa bayita âme. Hanyuma igice kigira gatatu ni impwemu, l'esprit. Impwemu novuga ko ariho umuntu nyawe ari ahagaze. Impwemu y'umuntu ni ikintu gikomeye cyane. Impwemu y'umuntu niho haba ubuzima bw'umuntu. Iyo mpwemu y'umuntu rero kugira ngo ishobore kubaho neza iroraniwe nuko inywana n'Imana. Inywana n'Imana by'ukuri.
kandi n'igihe umuntu yakiriye Yesu, burya iyo mpwemu niyo hingurwa igacika shasha, iyo mpwemu niyo Imana ibamwo, niyo mpwemu yera akoreramwo, niyo Imana ivuganiranamwo n'umuntu. Imana ishimwe cyane. kandi iyo impwema ari nzima n'umushaha uba muzima, kuko mu mushaha habamwe ibigumbagumba, habamwe gushaka, hakabamwo ubwenge. Kandi iyo umushaha umeze neza n'umubiri witwara neza. Iyo umuntu rapfuye mu mpwemu, ni babandi tuvuga ngo uriya nahagenda agenda yarapfuye, urya naho mumubona urya yarapfuye. Rero iyo mpwemu kugira ngo ibe nzima nuko itegerezwa kugaburirwa. Uyu mubiri kugira ngo use neza teza kuwugaburira, niko n'impwemu itegerezwa kugaburirwa kugira ngo igume ari nzima. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana muri Zaburi rivuga ngo ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, n'umuco umurikira inzira yanje. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byawe. Ijambo ry'Imana ni itara rimurikira ijya mpwemu yacu. Iyo turiko turagenda, iyo turiko turiyumvira, iyo turiko turapanga amaproje, iyo turiko turakora ibitandukanye, iyo turi kure, iyo turi ahantu hatandukanye, ijambo ry'Imana ryo riturongora muri iyo nzira kugira ngo byose bigende neza. Imana ishime cyane. Ba umuntu muzima ubone kugira neza kw'Imana. Iri jambo ry'Imana ryo twamaze gusoma ryatubwiye ngo ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana. Ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana. Iyi Bibiliya dufise, iki gitabo cyanditswe mu myaka yababa 1600, kandi yanditswe n'abantu batandukanye. Kandi abo bantu batandukanye bariko barahumekerwamwe n'Imana, bariko barahishurirwa n'Imana. Bibiliya ni ijambo ry'ikigiriki mugabo mu Kirundi risobanura ibitabo. Iyi Bibiliya irimo ibitabo 66 bigabuye mu mice itandukanye, mugabo mikuru mikuru n'imice ibiri, isezerano rya kera, isezerano rishasha. Kandi uri kuraraba ubwo bwinshi bw'ibitabo n'ubwinshi bw'amajambo menshi arimwo, uja gusanga Bibiliya ari nkuru imwe gusa. Buriya Bibiliya twavuga ko ari kete, ni kete y'urukundo Imana yandikiye abari ku isi, jewe nawe. Imana ishimwe cyane. Ni kete y'urukundo Imana yatwandikiye, ikete yerekana urukundo Imana yakunze umwana w'umuntu, ikete yerekana ukuntu Kristo yaje arungitswe kugira ngo apfire abanyabyaha, apfire jewe nawewe, kugira ngo ikindi gihe nituze twame muri imibabaro, ariko ze tubane n'Imana ibihe bidashira tunezerewe. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Hari abantu benshi rero usanga muri Bibiliya bariko barayiraba bagira ivyo bemera n'ibindi womenga barabihakanye. Mwo kandi umukozi w'Imana Petero yavuze ngo kuko atajambo ry'abavugishwa n'Imana ryazanwe no kugomba k'umuntu, ariko abantu bavuga ibyava ku Mana barongowe na mpwemu yera. Iri jambo ry'Imana dufise hano ni uburyo Imana yihishuye iciye mu bantu, kandi ngo nta n'umwe yanditse canke yavuze ibihwanye no kugomba kwiwe, ariko bavuze canke banditse ibiva ku Mana barongowe nande? Barongowe na mpwemu yera. Imana idufashe cyane. Uraje usanga hari abantu bakritika ivy'Imana, bakritika Bibiliya, mbere ikindi gihe bakayifata nk'igitabo gisanzwe. Nagenda babwire ngo buriya ku isi hari ibitabo byinshi, hari ibinyamakuru byinshi, mugabo Bibiliya burya iri mu bitabo bikunzwe gusoma. Ubundi mwigisha yatwigishije yavuze ngo ntihagire muri mwebwe umuntu azokwiga kaminuza yiheze adaje gusoma Bibiliya, kuko urumva muri Bibiliya habamwe ubutunzi bwinshi cyane. Aya masiyanse tuja kwiga ku mashuri, ibi bintu by'ubuhinga, ibintu by'ubuvumbuzi biboneka bigaragara, ugiye kubirondera muri Bibiliya ubisangayo, byose biriyo, nta kintu na kimwe kibuzeyo. Nico gituma umuntu adasoma Bibiliya
usanga ari inyuma cyane no mu bijyanye n'ubumenyi no mu bijyanye n'iterambere, kuko ibyo umuntu akenera, ibyo umuntu akeneye, ibyo Imana yari ikeneye kubwira twebwe byose yarabihishuye mu ijambo ryayo. kandi uyu Petero nyene yaravuze no kuri bano bantu bakritika banegura ijambo ry'Imana. Yaravuze ati Paulo mu byo yahawe n'ubwenge Imana yamuhaye hari ibyo yashoboye kwandika, ati kandi bimwe muri ivyo harimo ibigoye gutahura, ivyo abatungu badakomeye bafata bakagoreka, ati mugabo ivyo nabo babikora bikwegera guhona. Umuntu akritika, umuntu anegura ijambo ry'Imana, uwo n'umuntu yikwegera guhona, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Rero ivyanditswe byose byahumetswe n'Imana, kandi ngo bigira ikimazi cyo kwigisha, bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu kugira ngo abe umuntu akomeye mu buryo bw'impwemu. Ijambo ry'Imana rero nkuko nabivuze ni ikintu dukwiye kugumana mu bihe bigoye. Ugomba kugwana navyo wisunze ijambo ry'Imana. N'igihe Yesu yageragezwa na Satani yakoresheje ijambo ry'Imana, ariko aramubwira ati rino buye rihindura umutsima. Namubwira ngo handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umukate gusa, yamara atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Imana ishimwe cyane. Arya amafiriti, irya supu ikoze neza, bijya bifasha umubiri gusa. Mugabo kandi ugomba kuba umuntu muzima, fungura ijambo ry'Imana. Haleluya. Fungura ijambo ry'Imana. Kandi bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu, enseigner no kumuhana, convaincre muri mu rw'igifaransa, kumuhana. Nukuvuga ngo iyo usoma ijambo ry'Imana hari gihe wumva ariko rivuga wewe, hari gihe wumva ariko rivuga ivy'iwawe, hari gihe wumva ubaye utsinzwe kubw'iryo jambo ry'Imana uri kurasoma. Tukiri ku ishuri kera wasanga abigisha mu mashuri, ico gihe cyari gitandukanye n'igihe tugezemo uno munsi. Abigisha wasanga bafise inkoni, kandi inkoni nyinshi. Ikindi gihe baranazidutuma twebwe nyene twenda tuzitwaye tugakora stoke y'inkoni mwigisha azodukubitisha. Sinzi ko mubizi, imisuna, amapinusi, imikaratusi n'ibindi byinshi cyane. Mugabo ivyo byose nabo babigukubita, inkoni warazirya mugabo bigahera. Ndibuka ko hariho n'abandi bahungu barabazana ikaranga ku ishuri ahantu twara twiga ivyema, bakaza babitekeye neza mu masashe. Ico gihe ivyema vyagugwa 20 francs. Hanyuma bagaca batondesha abana, ati abana bashaka kurya ivyema mutonde ku murongo tubakubita inkoni 5 z'imisuna zimeze neza. Abana bagatonda bakarya inkoni. Mugabo kandi naho yababara burya amaze kurekipera pake imwe, warabona asubiye ku murongo gutonda kugira ngo agize izindi nkoni arekipera indi pake y'ivyema. Kubera iki? Inkoni ishikira gufa. Inkoni rero umuntu nayo kubitwa gute, umuntu nayo hanwa gute? Murazoraba abantu biba, abasuma, uzosanga afise inkovu nyinshi cyane, uzosanga baramumenaguye, mugabo ugasanga ntavyaheba. Ariko ijambo ry'Imana iyo ryakwigishije riraguhana, rikagukonvenka, ugaca bugufi, ugahinduka icaremwe gishasha. Haleluya. Murazi umwanditsi w'Abaheburayo nawe ukuntu yavuze ngo kuko ijambo ry'Imana ririzima, rifise ubukuba, rifise ubugi buruta ubw'inkota zose, rikinjira naho ritanya ubugingo n'impwemu, rigatanya ingingo n'umusokoro, risuzuma ivyo umuntu umutima wiyumvira, ukagabira. Imana ishime cyane. Ijambo ry'Imana rifise ubushobozi yemwe. Buriya twebwe mubona, abakozi b'Imana mubona, usanga wumvirije kahise k'umwe wese kari gateye ubwoba. Ariko kubw'ijambo uyu munsi twarahindutse, tuba ibyaremwe bishasha. Ngo rifise ubukuba, rifise ubugi, rirakarishe gusumba izindi ntambi cyangwa imbugita ziba ku isi.
ririnjira rigatandukanya impwemu n'ubugingo, rigatandukanya imisokoro, amagufa n'inyama bigashira ku ruhande, rikinjira neza rikanyengetera, rigatuma umuntu ashobora kurimbura ibyo arimwo, ibyo akwiye kuba n'ibyo akwiye gukora. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana rifite ubushobozi, kandi rihejeje kumuhana ngo rica rimutunganya, riramukorija, rikamweza, rikamwereka inzira nziza akwiye gufata. Kandi si icyo gusa, rihejeje no kumutunganya rica rimutoza indero nziza mu kugororoka, akagira discipline absolue, akagira changement de mentalité, agahinduka mu vyiyumviro, agahinduka mu nyifato, kugira ngo byose bigende neza. Za mvugo zimeze nabi, ubundi no yambwiye ngo buriya abantu ngo bafise imvugo mbi ngo n'abantu bavuga nk'ingoma zishaje. Hari abantu avuze umenga ni ingoma ishaje bavugije. Hajya turafise ubwoko bungahe bw'ingoma, buya bwose bwitwa amazina, kandi uko ingoma bayivugije ikiri shasha kugenda irasaza, igenda irahinduka. Hariho amatone, sivyo? Amatone bayita amatone, amasembare n'ibindi. Nukuvuga ngo uko bigenda birasaza niko bigenda biravuga nabi. Hari abantu usanga imvugo zabo ziteye isoni, ziteye ubwoba, mugagiye ahinguwe n'ijambo ry'Imana ugasanga avuga byiza, ugasanga inyifato ziwe inyifato zibereye. Kubera iki? Kuko arimbura ijambo ry'Imana. Luka ariko arandika mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, uri kurasoma hariya mu kigabane cya 17 ku murongo wa 11, urabona ashingira intahe abiberoya arabashingira intahe avuga ngo abo bobo bafise imico myiza kuruta ab'Itesalonike. Kubera iki? Kubera bamiza amaso mu byanditswe, baguma basesangura ibyanditswe byera. Aba bo bafise imico myiza. Imana ishimwe cyane. Urakeneye kugira imico myiza, soma ijambo ry'Imana. Mpora numva abantu usanga yitwa Mireille canke Mignone canke nde, kazamva bamwita ngo Mimi canke Micheline ngo Mimi, mpora muvyumva. Muga kandi nagenda babwire ngo burya n'umuntu afise imico mibi nawe yitwa Mimi. Ba Mimi mu buryo bw'imico mibi muhinduke mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana rifise ubushobozi bwo kubahingura, mukava kuba ba mico mibi mukaba ba mico myiza, nk'uko ijambo ry'Imana rishingira intahe aba bantu bo mu gisagara cy'Iberoya ko bobo babaye abahizi kurusha ab'Itesalonike, kuko baguma basesangura ivyera by'Imana. Rero ibyo byose bakugira iki? Kugira ngo umuntu w'Imana abushitse, ari accompli, akwiye, yuzuye, afise ibikwiye byose, ngo akore igikorwa cyiza cyose, akore igikorwa cyiza atagira amajwi amwagiriza ikibi mu mitima. Haleluya. Hari indirimbo abakenyezi ngaha baturirimbiye muri urya rukurikirane bari gusohora, ivuga ngo muce muyifasha. Ndabona ubu ndabona, twagiye. Ndabona ubu ndabona, mimi ni chombo cha Bwana Yesu ndani yangu nama. Haleluya. Urumva iri jambo, burya iyo umuntu yinjiye muri jambo ry'Imana asigara abona, arakanura kandi aranabyishimira, ati ubu ndabona. Satani ntakinshira igitambara ku maso, ubu ndabona ibikwiye n'ibibereye. Ndumva ko ndi igikoresho kizima cy'Imana kuko nakiriye ijambo rizima, ijambo ry'Imana. Haleluya. Haleluya. Turakwiye rero kuba abantu bakuze mu buryo bw'Imana. Umuntu yakuze arigaburira kandi afungura imfungurwa ziboneka. Mugabo iyo umuntu ari umwana
ari umubebe aguma arindira ko bazana bibero, arindira ko bafyonda uduhwi, arindira ko babizana babimuhereze. Kandi kubera ubwo bwana bwiwe hari igihe n'umuvyeyi babanza kugwana kugira ngo ashobore kubimurisha. Sinzi ko mumaze kubibona. Imana idufashe cyane. Haleluya. Ikintu kiranga umukristo akuze mu buryo bw'impwemu nuko yigaburira ijambo ry'Imana, nuko yisomera akazingura agasoma, atari ngaha mu isengero gusa. Mugabo uno munsi dufite amatelefone, hari ama application ya Biblia, shira muri mode avion kugira ngo yama message yose abanza hagarare usome ijambo ry'Imana. Hariya ku kazi soma ijambo ry'Imana, uri mu bikorwa soma ijambo ry'Imana. Birashoboka kuko niho uzokomera mu buryo bw'impwemu, kuko niyo nzira imwe Imana yatanze ivugana natwe mu kutumenyesha ivyigomba. Imana ishimwe cyane. Ariko kandi iyo umuntu ari umwana mu buryo bw'impwemu, yamatonda ngaha dimanche arindiye ko bamusomera, arindiye ko bafata bibero bakasamika hama bagasukamwo. Turakwiye kuba abantu bakuze mu buryo bw'impwemu yemwe. Haleluya. Haleluya. Turakwiye kuba abantu bakuze. Mwanditsi w'Abakolosayi yavuze ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye, riri mu ubwenge bwose, riri mu ubwenge bwose, rigwiriye. Ryari igihe twarisomye. Kandi ugomba gutahura, ugomba gusoma utahure. Saba Imana ikungura ubwenge kugira ngo ushobore kubitahura. Turabona Yesu ariko yungura ubwenge abigishwa be ko arabasezera kugira ngo bashobore gutahura ivyanditswe, kuko bimwe ntavyo batahura, mugabo arabasengera kugira ngo bungura ubwenge bashobore kumenya byinshi. Zaburi ya mbere rero, Zaburi ya mbere umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 3 havuga ngo hahirwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira y'abanyabyaha, aticara n'abacokoranyi, ariko bimuhimbara biri mu byagezwe by'Uhoraho, kandi ibyagezwe byiwe nibyo ashira ku mutima ku murango no mwijoro. Azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, cyangwa igihe cyaco ibibabi byaco n'ivyuma, icyo azokora cyose kizomuberako. Imana ishimwe cyane. Twumvise ngo umuhigwe ninde? Haleluya. Ni utagendera mu nama z'aba baticarana, ariko ibimuhimbara n'ibyagezwe by'Uhoraho, ibyo nibyo yamiza ko umutima ku murango no mwijoro. Umviriza, ibimuhimbara mubyumvirize neza. Ibimuhimbara Bibiliya ntiyavuze guhiganirwa ubutunzi, kugura amamodokari menshi no kubaka ibizu biteye ubwoba. Ibimuhimbara ntibiri mu majipo, mes chers amis. Ibimuhimbara ntibiri muri competition y'ibitenge, amadouanase, nimbari malewa, amasuper n'ibindi. Ibimuhimbara ntibiri muri bya bintu byeze byo gutanga uburozi n'ibindi, amashano n'ibindi. Ibimuhimbara sukurya ivy'imfuvyi n'abapfakazi. Ibimuhimbara si urusaku, si kuja gucafuza abakozi b'Imana ku marezo sosio. Ibimuhimbara si ukurenga ibigo. Ibimuhimbara si ukugenda n'ingeso mbi. Ibimuhimbara no kugira gute? Ivyagezwe by'Uhoraho, kuko ari vyahoza ku mutima ku murango no mwijoro. Uyo rero ngo acamera gute? Nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, cama ivyamwa. Haleluya. Mu gihe gikwiye cama ivyamwa vyiza, cama ivyamwa vyiza. Turakeneye kwama imbuto nziza zikwiranye n'agakiza. Kubera iki? Kuko twabaye mu ijambo ry'Imana. Kandi ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo icyo azokora cyose kizomuberako. Ucugira umugisha, ucugira ikiganza ciza, urahezagirwa mu byo uri kurarondera, urahezagirwa mu gihe urongorwa n'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Two turaja kurangiza. Hari irindi jambo riri muri Yosuwa igice cya mbere ku murongo w'8. Ijambo Uhoraho wenyene yivugiye igihe Mose yarapfuye arenganye, hanyuma Yosuwa yinjira muri iryo bango ryo kurongora Abisirayeli. Ora yamubwiye ngo Yosuwa, ibiri muri ico gitabo cy'ivyagezwe ntuzubikure mu kanwa kawe, ariko uze wamubirimbura ku murango no mwijoro, kugira ngo ubone kwitondera ivyanditswemwo byose, n'ibyawe bizogenda neza ukagira amahigwe. Imana ishime cyane. Abaririmbyi karibu.
turagiye gusenga Imana, ariko kandi icyo twotahura, hari ingero zikomeye cyane nziza ziraririye abitondera ijambo ry'Imana, abagendera mu nzira z'ukuri, abarongorwa n'ijambo ry'Imana. Twamaze kubyumva, ukaba ugomba kugirirwa neza, ukaba ugomba ko ibyo ukora byose bigenda neza. Itondera ijambo ry'Imana. Uzoryitondera ryari? Mu gihe umaze kuryiga, ukaritahura, ukarigendera. Kandi n'inyuma y'ibi, Pawulo yavuze ngo nagwanye intambara nziza, nasozera urugendo rwanje mu mahoro. Haleluya, haleluya. Ngo ndindiriye igitsibo. Abera, abakijijwe, hari ikindi gitsibo turaririye mu bihe bizoza. Uragomba guhamya icyo gitsibo. Turagomba gusenga Imana mu kino gitondo, tuyisabe isuke muri twebwe inyota yo kurimbura ijambo ryayo ku murango no mu ijoro. Abaririmbyi karibu. Uragomba inyota y'ijambo ry'Imana kuri uno munsi. Ikindi gihe uratora Bibiliya, wagira ngo uratanguye gusoma ugatangura gusinzira. Ikindi gihe ukumva amatelefone. Ikindi gihe mbere uri kuririmbura kuva umwaka utanguye kugera uno munsi, ugasanga nta munsi n'umwe urafata Bibiliya, wamuyizingurura ari uko ushitse ngaha mu ishengero ry'Imana. Uragomba gusengerwa kugira ngo izo mpwemu mbi zibigutera zikuveko. Tera intambuko, turagomba gusenga Imana mu kino gitondo. Ashobora kuvuga ati Mana, ndumva nyoteye kumenya ibyawe, mugaye bindwanya ni byinshi, ibigeragezo ni byinshi, ndifuza kunshoboza. Tera intambuko. Urashobora kuba uri hano warumvise ijambo ry'Imana riguhanura kenshi, rikakubwira byinshi ukwiye gukora ukabyirengagiza, ukaguma ugenda uko ushatse, ariko ugomba guhinduka muri kino gitondo. Ugomba kwakira agakiza, ugomba kwakira Kristo wahindura ubugingo bwawe. Tera intambuko muri kino gitondo, turagomba gusenga Imana. Shishikara kwiyumvira, turagiye gusenga Imana. Kumva hari icyo mpwemu ariko arakubwira, uco utera intambuko kugira ngo abakozi b'Imana bagusengere. Turagomba kwatura impwemu y'ijambo ku ishengero. Turagomba kongerwa inkomezi mu buryo bwo kumenya cyane no kugendera ijambo ry'Imana. Urakeneye izo nkomezi. Karibu kugira ngo dusenge Imana. Reka amazi reka mwe muyera bariwa gaza mu bingora Imana ihezagira abamaze kwitahura, bumva ko bakeneye inkomezi. N'abandi turabarindiye, mukomeze kuza. Biri cyo mpwemu ariko arakubwira muri kano kanya, byaguruke muri icyo kibanzo uri muze dusenga Imana. Reka amazi y'ubugingo antembemo, reka mwe muyera bariwa gaza mu bingora bikambuza amahoro. Tugiye guhereza ikaze abakozi b'Imana, abarongozi b'ishengero, kugira ngo bashike hano bafashe imitima ikeneye inkomezi. Bibwire Yesu, ariko ningiga ishengero twese tubyagurukeye. Nazi ko twese dukeneye isengesho. Ninginge buri muntu wese ari hano byaguruke, turagomba gusenga Imana yewe. Yagira umuntu afata mirenegura ijambo ry'Imana. Turagomba twese kwisabira inkomezi. Bibwire Data, Mutama Leopold ashike hano kugira ngo adufashe. bibwire Data.